Si womana siwo si womana siwo abantu siwomana. My presence ngira kwanza akarere kari hariya mu Bufaransa kari kameze gute waragashoboye kari kameze neza imbeho nyine umuntu ashobora kwihangana warayihanganye imyaka yose ariko vraiment waranshimishije kubona wejeje université wejeje amashuri yawe vraiment I'm very happy donc nanje mama vraiment byaranshimishije kubona mwagiye kunyigisha amashuri nyine neza Ewana vraiment waranshimishije sinzi nuko nabikubwiye I'm very happy very proud of you my daughter. Okay, merci. My Sarah, zana kwanza amazi yo kunywa. Numva nyotewe man. Mama, naje iri muri frigo kandi zaheze. Nuzanya ngira ngo nuzanya yagiye kunywa. Hanyuma pana amasaha. Zanira amazi. Jewe rero mu Bufaransa urazi cyagiye naje kukubona. Imbeho ngarutse I Burundi naragwaye. Numva ngiye kubera klima imbeho yarananiye nyene ndavuga umwana ni gute hari arabishobora ariko jemezo mbona umeze bien po nagwe yahindutse ahubwo wabaye mwiza no kusuma. Merci. C'est grave. Mais Sarah, merci. Zahar, ejo nzo kujana kuri beach tuje kurya ama ice cream ya mano yoherwa nukuntu yakunda we na ice cream si kandi mama nayishaka ejo tugiye tuzojana na ndume umubodyguard wa nta kibazo kudashobora kumusiga uyo ni wagucungira umutekano ubwo vraiment byanshimisha. Sara my Sara mutubise gato yangane n'umukobwa wanje. So my princess ngira kwanza amashuri wahejeje ubwiza urabufise imyaka yagiye ngira kwanza ibyerekeye Samir kuko iwabo bariko barantelefona bakambaza mama wiyambujije amahoro vre antelefona arambwira ni gute none princess Zahara yaremeye mama vraiment ujya mu ntungu ntiyanyiciye kandi sindamwiyumvamo ko mbona uriya Mungu afise imico myiza ni wabo bafise imico myiza vraiment ishimishije kandi umwana yize araheza amashuri yiwe kandi umungu nyene w'icubahiro kandi mbona ko ari the favorite of the girls nk'abakobwa nkamwe mukunda abahungu bize bavuga Ifaransa neza Icyongereza kandi n'imico yabo sava nugute none we numva mama yo bashimishije mu bandi akaba ari handsome ariko iwanje wapi ça ne va pas na feelings mufitiye na gato byanse okay nandi shobora kuguforce vraiment icyo udashaka mais hari wundi kundariraba imisiri imbere nzokubwira kumva ufise wundi ntabizi kuva ryari je nawe ari secret nituratangura kugira attention au mwana mwiza gusa je cyako kunzanira imihimbiri yo kwibarabara yasi umuhimbi vuma n'umwana mwiza ndamukubwira famille yiwe meze gute urazi twebwe urumva ibintu by'indero nyene nawe urabitahura neza ndamubonye vuma mbona afise imico myiza nanje ndamurindira n'igishika okay sawa kuko ari abahungu benshi n'abafarceur ashobora kugubwira ngo aragukunda kumena na kimwe kiri mu mutima wiwe peut-être ashaka kuguprofita kubera ko azi ko uvuye muri famille riche urabyumva none ugomba kumwiga neza umenye famille yiwe sivyo ukamumenya imico yiwe caractère ziyo kunizifashe c'est bon. Si womana siwo si womana siwo. Imirima y'intwaro harimo imirima y'Ikigombo imirima yose mu majambo make biri hamwe hegitari sawa ugenda usubiramo buke buke urabe gendo kugira umenye okay nta kibazo ama niki
Inkerekeye ndabona hari intuze. Yego. Kimwe bisanzwe nari nabizaniye nyakubahwa abisinye. Kuko ibintu yari ivy'amararo. Ndabibona. Amararo hariho ibintu rero twakoresheje igihe cyose cyari bikenewe rero ko ashaka sinyatire yiwe. Okay. Nuko cyane mfite Hajara. Je bisanzwe je ndakunda kamere yiwe ndakunda kuba umunyakuri. Yego. Kandi ndakunda yuko abantu iyo uhawe igikorwa ugikore ukuri kwabo. Yego. Kuko burya ikibazo abantu benshi usanga umuntu bamuhaye akazi baramwizeye mugabo batangiye guhemuka. Si byiza rero. Si byiza na gato. Je nawe kandi umenyere yuko jewe nkunda ukuri. Muri situation zose nkunda ukuri. Ndumva tuzokora. Nawe ntari bwarunga amahirwe yo kuronka akazi mu biro cyangwa kuronka akazi cyangwa amashuri ya mugabo muramahirwe. Yari migambi y'Imana yari izi yuko ari umusogera. Neza cyane. Rero buri mbaje kugushimira cyane mu byo kumutima kuntu wanyakiriye kuri cyabura nawe neza nako uri ntore kandi uri ntungana. Tuzokorana. Yego. Ni muri uwo ntumbero nyene burya ashaka kumenya kuko burya iyo umuntu winjiye ahantu ifu kumenya imibereho y'abantu. Yaho bantu ngira ubane nabo. Kuko bavuga ngo ugiye bujyasazi azimira nzima. Niko bavuga. Rero nashaka kumenya exactement mu bintu kumbe byo babiri byamaze guca ngaha muri rugo. Ni ikihe kitaratorerwa umuti novuga ko kiragahaze ngaha kugira ngo umuntu turakuntu tuje tugikorerako. Mukuru akoze cyane Sibomana. Sanzura umuntu ahubwo winshakinge cyane. Merci. Murumva hano hari ikintu gushika no sakira kitaraturega umuti. Nama ngerageza uburyo bwose ingene twogifatira umwanya tukigire kamatohoza ariko muje n'inama mugenza hanje ashaka kuvyumva. Nisi yose nzanye cyumviro wewe ntashigikira. Urumva so wow, so nice. Vraiment Bajun, Jesse numva kungene nshobora kugusigurira umunezero mfise kuri uno munsi. Do sinitahura ndiwe mfite ibyishimo bidasanzwe. Simva ukuntu nshobora kugushimira sinahura yuko ari wowe uno munsi turi kumwe wamaze kunyemerera. Pardon gato nacho wamupfa nawe. Nukuri imyaka tumaze dukorana ari myaka cyane. Nta munsi numwe turanavugana nabi. Ariko ibyo bintu birantangaza cyane. Ikintu cyose jewe mvuze wewe ntashigikira. Ivyo navyo sibindi. Gushika no saha ntituragira amatohoza ku rupfu rwa nyakwigendera. Ubwa mbere nagishize ku meza two turagira inama na kwine ndamubwira ati jewe imbere ya byose mbona umengo twogitangura kugira amatohoza y'urupfu rwa nyakubahwa. Ariko wewe ati oya ahubwo dutangure kurondera igashakoshi. Nuko ni kuri ico kintu nino saha turashobora kumenya ibiri uri nyuma y'ibintu byose. Kandi nakugiye giheza ari kinini si gito. Hajara hari ikintu ndiyumvira. Ndibuka igihe batubwira ibyerekeye kurondera igisakoshi. Kwanza icyambere twumvise ko nyakwigendera firiye ngaha mu rugiwe. Yego nivyo ntibabeshe. Urumva cyo twarabyumvise uko ngo yapfuye twagiye cyamwishyarije. Mugabo icyo mu gutwi gose nuko imbere y'uko apfa hari abantu bari bashyize kumugandagura neza cyane muri irya shamba nagiye gukuraho irya sakoshi. Urumva bisigura yuko hariho umuntu ariko arakordona ibi byose. Ivyo bintu bitegeze ko hariho umuntu kuko muganga jewe twarivuganiye amukurikiranye. Muganga wenyine yanyibwiye yuko yishwe n'isumu kandi biciye mu kanwa. Kuvuga bisobanura yuko ibyaciye mu kanwa ninjya cyangwa ikinyobwa. Sinzi mvuge gute.
harumva ibigomba kumbenga no guterura nka muzuma abana bisanzwe sinzi rero izi mpuzu mfise umenga no sinza kujyamana ibirato Imana yakuremye wewe Jesse nari nzi yuko Burundi bwacu twadufitiye abigeme beza nkawe nasanze vraiment mu Burundi turafise ibyiza ni bisanzwe kandi merci n'ikindi sheri cyo nakubwira ndakunda nyitaho I love you so much I love you akunda ukuntu twenga Imana yakuremye vraiment Imana yoduha akanya tukayibona no ishimiye kuba yarakuremye mbe ndakubaze yakwigendera yarafise ingeso zo kujya hanze mu restaurant cyangwa mu bagenzi imyaka ndamuzi simike cyane ni ukuri tubaye igihe kinini ivyo bintu ntavyo ndamuzi ko n'umuntu nta hantu ashobora kurya cyangwa ngo amazi atari hano mu ruhira aho hantu hari amakenga yes aho bisigura yuko uko bimeze kose n'umuntu yaramuzi ijana kwijana cyane gose ariko kintangaza nuko misi yose ndakivuza ico kintu ntaho shigikira none ajara amuru rupango ujejwe muzamuhindagura abakozi bateka umukobwa hari ahamaze imyaka 8 niwe ajejwe igikoni nta wundi muntu amuvangira niwe amenya ati yinjiye ibi mu gikoni hasohotse ibi hatetswe ibi hagize ibi niwe ajejwe igikoni nta wundi muntu bene ntimuramubaza nimwamubajije umukobwa muraronka kanya ko kumubaza bina kubesha cyo twaravuganye naramuhamagaye mu biro ndamubaza yarandahiye cyabaye n'igihe nuko yaciye agenda kubwira nyakubahwa kwina yuko jewe namwiketse ngo namwiketse arira nyakubahwa warampamagara ndamubwira ati jewe sinemwaje gukabi ahubwo jewe nashaka mzure ya dossier tuyishire ku meza tucige iki kintu kuko je kirampangayishije kuko nta kuntu niyumvisha ingene isumu yoba yaririye hano ubutekani wa wundi ntiyigeze ahinduka jewe renda muhamagaye ndamuhamagara mu biro ndamubwira ati jewe umuganga yatubwiye ibi nibi nibi ndamwiganira ibyo muganga yatubwiye ndamubwira ati n'ijya munsi nta muntu wigeze ubona yinjira mu gikoni canke iki ariko icahabaye nuko nagiye numva ko inampamagara kubera so nice okay baby vraiment ndagiye cyane uno musunyemereye so nice ariko mugabo nako ndiyumvira yuko kunzo gutwara gutembera ahantu ndakwereka Burundi bwacu ukoma ndakwereka ibiyaga ndakwereka amashamba cimeza nukuri uryoherwe cyane nizo ziwanyu hari Iburaya gusa nabifite ko hari utuntu twishiye manije mutembera utuntu twiyaga ariko mugabo rero natwe mu Burundi dufite ibintu byinshi cyane bisharije ibintu ndashimisha oh okay welcome kandi uzumuha byinshi ushaka mvyibuhe Queen Zahra so nice okay kina mutoteza urumva kubera ko mubajije kubana mubajije nanje nguvu zaciye zicika urumva nta jambo ofise norenza ko kuvyo kwinambwiye yambwiye ngo reke kumutoteza ndeke kumubaza ndavuga ati none jewe inguvu zanje tari kubaho mu gihe kwine iyo hari ku uburenganzira bwo kubana nyina tohoza nico kibazo cyahabaye nuko ibintu bimeze nuko bihagaze bon sawa ajara rero jengera ndakunda kwizeza yuko ndaguhaye indwi imwe itarenga guhera uno munsi guhera isaha ubukoze cyane guhera isaha ubukoze cyane indwi itarenga imwe umutima gose nzoba namumenye umuntu ari inyuma y'ibintu byose
ndakwinginze icyo kintu gikore ndakwinginze icyo kintu gikorereko kubera turi kumwe n'ugira ubwoba Sibomana, Sibomana, Sibo. Hey, ma fille. Kumbe wibirenga. Ega ramuza kurondera hose. Ndi mu bintu bya internet. Aha urahakunda? Ndakunda harakayaga keza. Ariko rero ntigakanye ntakibura ya wamenye. Nakayaga gashushe ko kwitanganyika. Ego bimeze gute? Okay. Jewe hari ikintu nashaka ko tuganira. Kandi gikomeye cy'inkora mutima. Urumva jewe nyabuvyibuka ndi muje nama waso. Imyaka myinshi gose. Erega we wavutse tukubona. Wakuze tukubona. Kandi we waratevye kumera amenyo. Ahubwo byaratubabaje cyane ko bataravyaye nakandi kana ngo mube na babiri ariko ivyo ntacyo ivyo ni Imana ibigira. Hama rero princess wewe ulisamura ngaha umwana w'ikinege waye rudore ico gituma jewe nk'umuje nama waso nk'umuje nama mwiza w'umuryango nigeza kukubwira byose ibyiza n'ibibi. Jewe burya rero jewe naso twari gutya uravyumva nta kintu na kimwe yakora atambari atabanje kumvisha inama kandi nkamwereka inzira nziza uravyumva neza kugira shike aho yarashitse ni jewe kuko naramubereye muje inama ndamubera umugenzi tukayaga byose ariko icyaje kumbabaza n'ukuntu yagiye nuko nyene ni bipango y'Imana. Nubu sinemera ko yapfuye mba nibaza ko azogaruka ariko ntacyo gusa jewe hari ikintu cy'inkora mutima cyabo iso yarapfuye abivugira barivugira kugeza naho muganga yatwemeje yuko yishwe n'uburozi kandi vya muganga turavyemera. Amakenga mfise nuko twabwiye mama wawe tutangure ku matohoza yo kumenya ubwo burozi bwinjiye gute muri iyi nzu kugerera naho buduhekura. Jambo na mukuru nashaka kukubaza mbewe wewe uba ubuzi abishe so? Oya nje numvise ko byaje giturumbuka umunsi we gusa wari wageze nje narenze kandi bivugwa na muganga yaravyemeje ko yishwe n'uburozi. Erega isumu ikintu bashira mu njya canke bakashira mu vyo kunywa. We waruzi ngo uburozi yahuriye nabo ni mu njya canke mu vyanwa? Ninde amugaburira? Ninde yamugaburira? Yari mama cyangwa ujya mukozi ntashobora kugaburira se. Ni mama wawe wagitoye niwe yamugaburira. Cewe rero nkabafite amakenga ari naco gituma nagomba nabikubwira. Wewe uri umwana umwe nga akuze samuragwa utegeza kubona ibintu byose. Mama wawe yaratwangiye ko dutangurira ku matohoza y'urupfu rwase. Mama ni igiki cyo nyemeza yuko ko mama yanse ko bagira amatohoza. Wewe yatubariye ngo nitwihutire kurondera isakoshi biboneka yuko icyari kimubajishinga aramatunga gusa ce n'est pas possible. Mama niyo shobora kwanga ko mugira amatohoza y'urupfu rwa papa. Nyoko Ni kuri nde nuko urambwira nje numva ko bitanja mu mutwe ko sishobora kubitahura.
kungene mama yakunda papa ivyo bintu oya ni igiki conyemeza ko ari ivyo ko mama yifisemo uruhara ni igiki conyemeza ivyo bintu princess urakuze princess kurubone oya mama wanje mwana birazunguka yakora ibintu nk'ivyo umviriza niwe kuko jewe ukaba jewe utanyemera kenda ubaze Perusa wambwira ko Perusa abizi kenda ubaze Perusa ariko ntumubwire ko arigena kubwira ubwira amatohoza ubitwabize amera gutyo ubifata nk'uwize n'abado kubira kuguma ivyo mbara ndababwiye byose mwiyagira mutumva ivyo ndababwiye kenda umuje nama mukuru kubira imwe mumba canke nije nari ngwiye kubabegera kina birondera turi kumwe na Suhama mu bige mwenye bikamumarana kubira tenda bafashe kubirondera vyose bashake kubiha abandi tenda rabiruhi ni mujyane muzojyana kugera ku wanyuma sibo mana sibo mana sibo abantu sibo mana